tubona ko Farawo yabonye ko Yosefu afise ubwenge buruta ubw'abandi bantu bose, arico gituma aciye ahabwa kirya kibanza. Mbega ninde natwe tubona afise ubwenge gusumba abandi bantu bose? Turabibona mu Bikorinto ba mbere igice ca mbere umurongo wa 30, aho bavuga ngo Imana niyo yabagize umwe na Kristo Yesu, we yatubereye ubwenge buva ku Mana. Lui il a été la sagesse de Dieu pour nous. Yacitse ubwenge bw'Imana kuri twebwe, ku bwacu. Yacitse ubwenge bw'Imana ku bwacu, ngo we yatubereye ubwenge buva ku Mana. Niwe kugororoka kwacu, niwe notre justice. Ukwera kwacu akongera akaba ukwera kwacu, kandi niwe ugucungurwa kwacu gukomokako. Ahanini nari nkenera ijambo ngo niwe yatubereye ubwenge buva ku Mana. Rero turabona ko arico bahuriyeko na Yesu na Yosefu, bose barababajwe, babazwa bazira icaha, gukora icaha mugabo ntibagikora. Mbega turabe na twebwe abakristo turi muri uru rugendo, turi mw'isi yanduye, irimo ibibazo, irimo n'ingorane. Mbega twebwe burya ntaho tugeragezwa, ntidufise uburyo tugeragezwamwo bushobora kutubabaza mu buryo bugaragara? Impera yacu na twebwe nimba tubabazwa n'icaha ntitugikore, impera yacu izobiye. Iyo nayo turayibona muri Yakobo igice ca mbere umurongo wa 12. Yakobo 1:12. Ndasoma mu Kirundi, nsoma no mu Gifaransa, muri version ya Louis II numvise havuga neza. Reka mpere mu Kirundi. Yakobo 1:12 havuga ngo harahiriwe umuntu yihanganira ibimugerageza, kuko inyuma yo kugeragezwa niyarama azohabwa urugori rw'ubugingo Imana yasezeraniye abayikunda. Ndabifurije kugwana intambara nziza, kutaneshwa n'ibitugerageza, twihangane kuko hari umunsi umwe tuzoronka impera. Bakristo.